Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Turamukanye twese mu izina rya Yesu Kristo. Turashimira Imana ko itugiriye ubuntu ikatwongera akanya ko gushobora kuba dukoraniye hamwe turirimba tuyitazira ariko kandi tuyishimira mu bitandukanye idukorera. Turashimira kandi ko iduhereje ibihe byiza inyuma y'aho abakozi batandukanye batubwiye ibitandukanye. Turagomba kumva n'iri jambo kugira ngo tuje dusenga twitahire. Haleluya. Ku izina nitwa Ndize Jean Claude, ndi mwene so Imana yateye iteka kugira ngo no munsi dusangire ijambo ryayo. Turagomba gusangira ijambo rifise urufatiro rutubwira ngo reka umuco wawe wake. Reka umuco wawe wake. Usomye mu itanguriro Bibiliya iratwereka yuko ku isi hari huzuye umwijima. Ikintu cya mbere Imana yakoze yashizeho umuco kandi icishiraho ivyaka bishobora kutwereka umurango bikatwereka nijoro. Ku murango turafise umuco, nijoro turafise umuco. Ntitubona ngo ni kubera dufise amaso ariko tubona kubera hariho umuco. Haleluya. Ikivyemeza nuko iyo bishitse uri mu nzu umuyaga nkuba ugacika urondera gatoroshi kugira ngo ukakwereka aho honyora. Rero turashimira Imana ko yaduhaye umuco. Ijambo rero tugomba gusangira turifashisha ivyanditswe tubona mu gitabo cy'abavugishwa n'Imana Danieli igice ca 2 umurongo w'10 gushika ku 19. Turaca dusimba dusome kwa 25 gushika kuri 28. Turaca dusimba kandi dusome 48 na 49. Ngomba ko turonka incamake kino gice kirimo amakuru menshi nimwashika muhira muze kuyasoma kugira ngo mushobore gutahura byinshi. Turasoma duhere ku murongo wa 10. Maze abakarudayo bishura umwami bati, mwami, nta muntu numwe wo kwisi yoshobora kukumenyesha iryo jambo kuko ata mwami cyangwa umuganwa cyangwa umutware yigeze gusobanuza umunyamareba numwe cyangwa umupfumu cyangwa umukarudaya bene iryo jambo. Ico tugombera ko kiragoye kandi nta wundi ariho yoshobora kucerekana imbere yawe mwami atari Imana, nazo ntizibana n'abafise umubiri. Ivyo bitera umwami kuraka, arashangashirwa gose, agera ko bageseza abanyabwenge b'i Babuloni bose. Nuko birashingwa ngo abanyabwenge nibicwe, baja kurondera Danieli na bagenzi biwe ngo bicwe. Maze Danieli abwirana Ariyoki umukuru w'abashibamyi b'umwami ubwenge n'ukwitonda, niwe yari yagomowe kwica abanyabwenge b'i Babuloni. Abaza Ariyoki umushibamyi w'umwami ati, gituma habaye icagezwe c'ikibiriraho kivuye ku mwami niki? Nuko Ariyoki abimenyesha Danieli ivyari ivyo. 16. Maze Danieli arinjira asaba umwami ngo amuhe igihe azaze kumumenyesha uko bisobanurwa. Nuko Danieli aja iwe abimenyesha bagenzi biwe Hananiya na Mishayeli na Azariya kugira ngo basabe Imana yo mwijuru ibagirire imbabazi ibamenyeshe ayo mabanga kugira ngo Danieli na bagenzi biwe ntibagesezanywe n'abandi banyabwenge b'i Babuloni. Nuko Danieli ahishurirwa ayo mabanga avyerekwa nko mu nzozi mw'ijoro, maze Danieli atazira Imana yo mwijuru. 25. Nuko Ariyoki aca yinjirana na Danieli amushikiriza umwami, aramubwira ati, mbonye umuntu wo mu banyagano b'Abayuda arakumenyesha uko izo nzozi zisobanurwa mugenzi. 26. Umwami abaza Danieli ariwe Beruteshaza ati, mbega urashobora kumenyesha inzozi narose n'ingene zisobanurwa? Danieli yishura umwami ati, banga wasobanuza nta banyabwenge boshobora kuri kumenyesha mwami canke abapfumu canke abanyamareba canke abamenyi, ariko mwijuru hari Imana ihishura amabanga. Haleluya. Kandi niyo yakumenyesheje ibizobaho mu bihe bizoza mugenzi. Inzozi zawe nivyo werekewe mu mutwe uri kukigwa
vyari ibi. Usome imirongo ikurikira kugira ngo ubone ivyo yamubwiye. Dusome 4:8. Maze umwami akuza Daniyeli, amuha ingabire nyinshi zikomeye, amuha igihugu muri Babuloni no kuba umukuru w'abaganza abanyabwenge bose b'i Babuloni. Maze Daniyeli asaba umwami ngo Shaduraka na Meshaki na Abedunego bamutwarire muri ico gihugu cy'i Babuloni. Ariko Daniyeli aguma ibwami. Imana ishimwe cyane. N'amajambo menshi twasomye, ariko ndagomba ngo Imana idufashije tuyakuremwo amajambo makeyi adufasha muri kino gitondo. Uriko urasoma kuva mu gice cya mbere muri kino gitabo cya Daniyeli, tubona uyu mwami Nebukadineza yatwara ubwami bwagutse, ni kuvuga empire, yatwara ubwami burimwo ibihugu 127. Kugira ngo yoroherwe gutwara, byasabye yuko arondera abantu b'incabwenge bakomoka mu bihugu bitandukanye, barigishwa ururimi rw'Igikarudayo rwakoreshwa ico gihe, bigishwa n'ukungene bashobora kwitwara mu bikorwa by'ubwami. Muri abo batoranijwe, Daniyeli na Shaduraka bagenzi biwe nabo nyene barimo. Rero umwami yari yiyegeranirije ko abantu bose yita incabwenge. Yegeranya kandi abafumu, yegeranya abo Bibiliya yise abanyamareba canke abamagicien, yegeranya n'aba bakarudayo. Uriko urasoma muri Bibiliya y'igifaransa cyangwa mu Cyongereza, ubona hari harimo umugwi w'abantu bashobora kuraba inyenyeri bakavuga bati iyi nyenyeri iriko itanga ikimenyetso gisigura uku. Abo bantu bose umwami arabiyegereza kugira ngo igihe cyose habonetse ikintu gisa n'ikigoye gusobanura bashobore kumufasha. Rero byarashitse, umwami Nebukadineza ararota. Indoto yagize yaratahuye ko zitandukanye n'indoto zisanzwe yarasanzwe arota. Agira ubwoba. Twumvise ngo yaciye hamagara babantu bose babahinga b'abanyabwenge yizigiye cyane, asanzwe ahanuza mu bihe bikomakomeye, arabahamagara. Arababwira ati umviriza, jewe narose. Ndagomba rero mumbwire narose iki, bisigura iki. Uriko urasoma tubona aba bantu bari basanzwe basigurira umwami binyuranye canke ibitandukanye byagoranye, baragize ubwoba. Mbere umwami yababwiye ati umviriza, nimutambwira ivyo narose ngo musigurire nico bisigura, mwese muricwa. Baramubwira ati umviriza mwami, ico ni ikintu gito, twebwe tubwire warose iki hanyuma tugusigurire. Umwami arababwira ati mw'ivyo murimo ndabibona, birashoboka ko mwampenze kuva kera, mugomba kwicira inzira. Nkamwe ndababwira ivyo narose, ivyo mumpenda ntimubibura. Ariko kugira ngo menye ko mushoboye, menye ya mareba yanyu, menye na bwa bwenge bwanyu, nimumbwire ivyo narose hanyuma mubisigurire. Twasomye ngo bamubwiye ati umviriza mwami, kuva isi yakabaho nta mwami yigeze abaza ibintu nk'ivyo. Ivyo uriko uraturondera ko ntibishoboka. Ivyo ico bishobora ni Imana mu bwinshi. Atari iki kibazo naho, izo mana ntabwo zibana n'abantu bafise umubiri. Mu cyamake uri kudutuma umuzi wibuye. Umwami aca yumva umenga arahemukiwe n'abantu yari yizigiye. Arashobora kuba yaribajije ati iyo bija hose, impanuro zose bampaye, insiguro z'ivya kahise bampaye, barashobora kuba bariko barampenda, bariko bara abantu bashoboye n'ibi vy'uno munsi bari kubimbwira. Ubwo nyene ngo umwami aca ashinga itegeko yuko abo bantu bose bicwa. Haca hasohoka umusoda yacungera umwami yitwa Ariyoki, ahabwa itegeko ati babanyabwenge bose, babanyamareba bose, babakarudaya bose bari mu mugwi w'abanyabwenge, abo bose genda ubice. Twumva ngo Daniyeli na babagenzi biwe nabo nyene baja guhigwa. Bariko bararondegwa, Daniyeli aratangara, arabaza ati habaye iki? Ni kubera iki tugomba kwicwa? Habaye ikosa nyabaki? Biriko bituruka kuki? Uyu yari atumwe kubica aca arabwira Daniyeli icyabaye. Birashoboka ko aba bantu bo muri Babuloni, Daniyeli bari bamuzi yuko ari mu mugwi w'abanyabwenge nk'abandi bose, ariko ku vy'ukuri ntibari bazi Daniyeli uwo ari we. Ku vy'ukuri ntibari bwabone
icyo daniyeli abitse cyangwa asumbya abandi banyabwenge. Ikivyerekana ni giki? Bamaze kubazwa n'umwami, turabona ko daniyeli atarahagaze imbere y'umwami muri kano kanya. Abo muhinga bw'ivyuma badufashe bakontrole mikrofone. Turabona yuko daniyeli atarari kumwe n'abandi muri kano kanya, ariko bamaze kunanirwa ntibiyumviriye kubaza ati mbega wa muhinga turi kumwe nta kuntu twogenda kumubaza kugira ngo nawe agerageze. Ku vy'ukuri ntibari bamuzi, bamufata nk'abandi bose, yari mu mugwi w'abandi nyene bisanzwe. Ariko daniyeli amaze kumva, arumva yuko abantu bagomba kwicwa, aravuga ati ku vy'ukuri sinshobora kwemera yuko aya maraso aseseka, sinshobora kwemera yuko kano kajagari kaba ariho ndi. Acarasaba umwami ati ndagusabye umpereze iminsi mikeyi kugira ngo nzogaruke ndakubwire ikibazo ufise, ndakumenyesha indoto warose nico zisobanura. Haleluya. Daniyeli nk'uko nayiko ndabivuga yarazwi nk'uwari we wese, ariko birashoboka yuko ibanga ryari riri muri we atari bwashobore kurigaragaza mu buryo bwagutse. Navuze ngo reka umuco wawe wake. Yesu ashimwe cyane. Akarorero koroshe, iyo bishitse amatara agacika nk'ubunye muri no sare turimwo, turabona yuko umuco ni mwinshi, naho bari mwijoro kubera ya matara turashobora kubonana byoroshe. Ariko amatara acitse ngashobora gutora gatoroshi nkatsa, abantu barashobora kubona ikimenyetso cy'ahantu mpagaze, ariko ntibashobora kumenya jewe ndinde. Kubera iki? Umuco fise ni mukeyi. Ndagomba ngo tujane, ni mwijoro hari umwijima mwinshi, agatoroshi ukakije karashobora kwerekana ati ujya muntu bambe hajya ahantu birashoboka ko hahagaze umuntu, ariko ntibashobora kumenya ngo ninde. Kugira ngo bakumenye bisaba ko haba hariho umuco mwinshi kugira ngo bamenye ati ujya muntu ni naka. Na daniyeli niko vyari bimeze. Birashika ko bari bamuzi ko ikimenyetso cy'umuntu w'incabwenge, ariko ku vy'ukuri yuko ari kumwe n'Imana ntavyo bari bazi, kubera ko bishoboka ko ata bintu bihambaye yari bwashobore kwerekana akoreshejwe n'Imana. Turi muri nosi, birashoboka ko abantu bakuzi ko wakijijwe, bisunze Bibiliya bakubona nutemberana, bisunze kangahe bakubona ugiye mu rusengero, ariko ku vy'ukuri ikiri muri wewe birashoboka ko kitaragaragara. Ndasaba Imana ngo muri kano kanya idushoboze ngo umuco wacu wake. Haleluya. Turi ahantu, turi mw'isi yuzuye ibibazo, dukikujwe n'abantu baremerejwe n'ibihe bitoroshe, ariko tukaca dusanga twese turahari, turatekereje, turabifata ibisanzwe. Rimwe na rimwe twisuzumye tugasanga umengo ntaco dufise twokora, ariko nagenda kubwire ko ufise Imana, ufise ubushobozi. Haleluya. Reka ubwo bushobozi bwawe bugaragare, reka ubwo bushobozi Imana yashize muri wewe busohoke, butabara bariko barahona. Yesu ashimwe cyane. Daniyeli rero icyo tubona yakoze ni giki? Yaciye yibuka yuko hariho abagenzi basangiye ibanga, acara bahitana, aravuga ati rega abagabo harabavye, tukijajara tukaguma mu kiriyo nk'abandi bose, twese turajyanwa n'uno muvo dusange twapfuye. Daniyeli acabavuga ati nimuze tuje gusenga. Yesu ashimwe cyane. Daniyeli na bagenzi biwe ngo baca baja gusenga, baributse yuko naho bari Babuloni, naho bari mu mugwi w'abanyabwenge, hariho umuco utaragaragara. Baca baribuka yuko hari ahantu hari umuco mwinshi, baca baribuka isoko y'umuco yuko ari ku Mana. Baca baragenda gusenga, Imana kugira ubuntu irabagirira neza. Daniyeli arashobora gutahura ivy'umwami yarose, arashobora kumenya nico bisobanura. Imana idufashe cyane. Jewe nawe watudafise Imana ntaco turi, naho twakijijwe. Nagenda kwibutsa yuko inose turimwo duhagatiwe n'ubwami bubiri. Hariho ubwami bw'Imana, aribwo bwami bw'umuco, hakabaho n'ubwami bwa Satani, ubwami bw'umwijima. Kugira ngo umuco wacu ugaragare vy'ukuri, biradusaba ko tuguma ku isoko, biradusaba ko tuguma hahandi vyose bironkeka, biradusaba ko tuguma muri bwa bugingo budashira, biradusaba ko tuguma tumatanye n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Erega ukutera intambuko uva iruhande y'umuco, niko wa muco wawe wirabura bambe ugabanuka, ukisanga ugeze mu mwijima. N'imiburiburu ugasanga usigaranye umuco mukeyi, ushobora kwerekana ikimenyetso cyawe uhagaze, ariko umuco wawe atacu uri kurafasha abandi.
ndagomba ngo wisuzume, mbega umuco wawe urahagije ko abantu bose bamenya ko ufise umuco, canke umuco ufise usigaranya agakoroboyi gashobora kwerekana ikimenyetso cyaho uhagaze, ariko ubushobozi bw'umuco wawe bwaratakaye? Ndagomba ngo twese twibaze, ndagomba ngo Imana dushoboze kugira umuco mwinshi muri twebwe, tubeho ubuzima bufise impact, tubeho ubuzima bushobora gutabara abandi. Ntiwemere yuko akajagari kaduka ahantu uhagaze ngo vyose bifate ibisanzwe. Mu kibana huba hari ibibazo biriko birakura, mbega ubushobozi Imana yaguhaye uriko ubukoresha gute? Kukazi aho ukorera wasanze akajagari, hakurondera inyishu kungene vyotungana, ahubwo nawe waciye uja muri wa muvo w'akajagari, namba ari ubusuma namba ari biki, wasanze wihagarariye muri ivyo, waracecetse. Mbega umuco wawe uriko ukoresha gute? Turakeneye kuba nk'izuba. Izuba kubera rifise umuco mwinshi, aho waba uhagaze hose uguma uribona hejuru yawe. Yesu ashimwe cyane. Mbega abantu barakubona ku muco, ariko kugira ngo umuco wawe wake turakenera kumera nk'ukwezi naho nyene. Ukwezi mwijoro turakubona ko duhereza umuco, ariko nagenda babwire, umuco ukwezi gutanga kuragenda kukawukura ku zuba, hanyuma kugashobora kuronka umuco gutanga. Mbega nawe umuco wawe uri kuwukura hehe? Nkuko nari nabivuze, biragusaba ko wegera Imana, biragusaba ko wegera ku isoko ry'umuco kugira ngo ushobore kuronka ingene umurikira abandi. Ano matara turabona yaka, ariko mu gihe hariya kuri Regideso canke hari urugomero urutsinga boruca, twese twisanga turi mu kizimi. Nico gituma nk'abana b'Imana nivyo warakijijwe, Imana ishimwe, ariko kuba utariko urisunga Imana, kuba utariko urakora ibishoboka byose kugira ngo ugume ufatanye n'isoko, kugira ngo ugume ku Mana, ku vy'ukuri kuzima birashoboka. Mbega aho uhagaze abantu barakubona ku muco, canke baracakubona ko kakamenyetso gatoyi? Ariko Daniyeli amaze gusubira ku isoko ry'umuco, yagarutse azanye inyishu. Ageze imbere y'umwami, turabona naho nyene harabaye ikibazo. Ariyoki wa wundi yari yatumwe kwica aba banyabwenge bose, Daniyeli amushikira amubwira atumviriza inyishu nayizanye, ndago mushikiriza umwami. Ariyoki tubona ngo ashikiriye umwami, yamubwira atumviriza ati hariho umuntu mu bagurano b'Abayuda avuze ngo arakuzana inyishu. Mwumvirize aka kantu, ntiyavuze ati umwe muri b'abanyabwenge canke wa mu Daniyeli arazanye inyishu, yavuze ati umugurano, umwe mu bagurano arakuzana inyishu. Bishoboka ko yaramufise ko amakenga, niho yaravuze ati umviriza mwami, hariho umu esclave, hariho umugabo je sinzi ku vy'ukuri. Umva, yari yebuka yuko abantu bose bananiwe, ariko Daniyeli kugira ngo yereke umwami mbega Daniyeli ninde, yabanje gutanga reference ati umwe muri babagurano b'Abayuda avuze ngo arakuzana inyishu. Daniyeli arashitse ku mwami, umwami yamubwira ati inyishu urayifise? Mu cyamake yarafise amakenga. Iyi si iriko iraturaba, hari igihe twidantifisha canke ikadupima ubushobozi bwacu yisunze vya bindi bikeyi bishoboka kugaragara. Mbega afise amafaranga angana gute? Mbega afise ubushobozi bungana gute? Mbega umuryango wiwe ni wa gute? Mbega afise amashuri angana gute? Tugasanga isi iriko iradupima kuri urwo rugero rwonyene, gushika naho na twebwe twisuzumye vya bindi isi dupima ko tukabona ko umengo ubushobozi ntabwo tugira, tukisanga umengo nta muco dufise. Ariko nagenda kubwira, naho isi yo biriko iragupima gutyo, namba wagumye ku isoko ry'umuco uri umunyabubasha. Haleluya! Urafise ico wokora kugira ngo umuryango wawe uhinduke, urafise ico wokora kugira ngo ishengero ritabagwe, kandi urafise ico wokora kugira ngo n'igihugu gishobore guhinduka. Haleluya! Uti mbega no bishobora gute? Kubihanze igihugu cyefise ubuhe bushobozi? Ubutegetsi bwanje bugarukira mu muryango canke muri quartier barantoye, mbega ivyo birahagije kugira ngo ngire ico nkoze? Ariko nagenda kwibutse, dufise Imana, dufise byose. Daniyeli yaza guceceka, abanyabwenge b'abapfumu b'abanyamareba b'abamagicien bose bari gupfa, nawe nyene arimo. Mbega nawe wicaye wacecetse kugira ngo uhitanwe n'uwo muvu? Ibibazo birahuri, uratekanye nyene kugira ngo nawe wabiguhitane atana kimwe ukoze? Ndagomba ngo Imana ihagurutse muri twebwe ishaka ni gushaka kugira ico dukoze aho duherereye. Turafise ubushobozi mu masengesho. Haleluya! Ariko kandi no muri tujya tuntu womengo ni dutoyi,
niwe duhagurukana, niwe dukoresha, uza gusanga hari icyo wokora kugira ngo ibintu bihinduke. Ndagomba ngo umuco wacu wake. Haleluya. Ariko rero kandi uko byogenda kose turagomba ngo uhereye uno munsi Imana dukoreshe kugira ngo dushobore guhindura ibintu. Turi mu miryango iri kirahungabana, turi mu miryango ifise by'ukuri ibintu ikenye, naho atabifatika dufise byo gukora, ariko nagenda bibutsa ko dufise ubushobozi kuko turi ku isoko ry'inyabushobozi. Kandi Daniyeli amaze gukoreshwa ivyo, amaze gutanga insiguro, umwami akashobora gutahura ivyo yeretswe. Tubona kuva ico gihe abami bose bakurikiye Daniyeli akiriho baramenye yuko Mana bibaza yuko itaba mu bantu, hariho umuntu iba muri we. Usomye mu gice cya 5 ku murongo wa 11 haratubwira ngo kuko mu gihugu cyawe hari umuntu arimwe impwemu z'Imana zera, kandi ku ngoma ya so umuco no gutahura n'ubwenge buhwanye n'ubwenge bw'izo mana byabonetse muri we. Uyu ni umwamikazi cyangwa ni umugabekazi nyina wa Beluteshaza. Beluteshaza ni umwami yakurikiye na Nebukadineza arenganye. Nawe nyine yagize ikibazo cy'indoto, hamwe yabona indoto, yagize ikibazo cyo kubona ukuboko igikonjo cyandika ku kibambazi amajambo adasobanutse. Tubona ngo yagize ubwoba, ariko nyina wamubwiye ati nuhumure, hano mu gihugu hariho umuntu ari mu muco w'Imana, hariho umuntu ari mu bwenge bw'Imana, numuhamagare araza kugutahuza ivyo byose uri kuragira ku ikibazo. Mbega aho ubaye, aho ukorera, mu muryango wawe barashobora kwibuka yuko ari huri, ku buryo hari ibibazo byagoranye bashobora kukurondera kwinyisha. Uterega barondera abanyamafaranga, si ibibazo byose bikemurwa n'amafaranga. Haleluya. Mbega iyo hariko haraduka akajagari, iyo abana bariko baragenda nabi, uwo buri mu bantu umuryango ushobora kwikora ko kugira ngo abana basubire gutekana. Mbega iyo imiryango iri kirasambuka, abubakanye bariko barasambuka, uwo buri mu bantu bashobora kuronderwa kugira ngo umutekano ugaruke. Mbega iyo mu babanyi bawe hari ingwara zadutse, uwo buri mu bantu bashobora kwikora ko kugira ngo basengere, canke uri nk'abandi bose. Ndagomba ngo umuco wacu wake ushobore kuboneshereza abantu bose. Haleluya. Ubuzima tubayemwo, ndagomba ngo twibaze, mbega n'ubuhe bushobozi Imana yashize muri jewe? Niyahe ngabire Imana yashize muri jewe? Ingabire cyangwa ubushobozi simpaka ari ingabire yo gukoresha mu ishengero, nubwo bumenyi, nubwo buhinga, nubwo butunzi, cyangwa ico kintu cyose Imana yagushizeko cyangwa yagushizemwo byo gushobora gufasha igihugu, ku kazi, mu kibano, mu muryango cyangwa mu ishengero. Ndagomba ngo twisuzume, mbega naho nibona nk'umengo ndi mu mwijima, naho nibona kumengo naje ntaco mfise nofasha abandi, nta kintu na gitoyi ufise cyo gufashisha abandi, nta kintu na gitoyi ubona wategereza gukoresha. Ariko reka ndakubwira, ku by'ukuri ubushobozi nabo warize Mwami Yesu Kristo, ubushobozi urabufise kandi umuco urawufise. Ariko ijambo ry'Imana yatubwira ngo turi igisagara cyubatswe ku mpinga y'umusozi, kandi ngo ico gisagara ahantu giteretse ntigishobora guhishwa. Ariko kandi ijambo ry'Imana yatubwira ngo turi itara. Iryo tara ngo nta waridomeka ngo aryubika ku gisimbo cyangwa arifuke. Ubwo umuco wawe ntiwarondeye ikintu cyo kuwufuka, ubwo umuco wawe ntiwawugaraniye mu gakarito gatoyi. Umuco naho woba mwinshi gute, tutawuretse ngo usanzare hose, tukawugaranira mu kumba gatoyi, tuza gusanga ku by'ukuri n'ubushobozi ataco buriko burakora. Ndagomba ngo wisuzume, mbega icyo Imana yashize muri jewe, ubwo sinagitekeye muri ambaraje bigasigara bibonwa na jewe gusa, ikindi gihe naho ugasanga n'ivyo uri n'ivyo ushoboye waramaze kuvyibagira. Ndagomba ngo ivyo byose twafukishije ubwo bushobozi tuvyiyambure kugira ngo umuco wacu ushobore kugaragara. Haleluya. Aho uhagaze havugwa make, aho uhagaze ibintu vyifashe gute, mbega uri gukora iki kugira ngo byose bigende neza? Ikindi kibazo cyo kwibaza, mbega ubushobozi maze kumenya, ingabire maze gutahura muri jewe, ndiko ndazikoresha gute? Ndiko ndazikoresha ku rugero rwazo rwa nyuma o maximum, canke ndiko nkora service minimum, ibikorwa bibaye baye. Ariko kandi naho dufise ubushobozi, naho dufise umuco, intambamyi ntizibuze.
intambamyi ya mbere ni ukutimenya. Nimwiha akarorero nko ku nkona, apana imwe muri politiki, inkona nyenereye igisiga gihari, Imana idufashe cyane. Inkona umuswi wayo iyo uvukiye mu miswi y'inkoko urakura ugakurana na ya miswi, kubera ko ibona yuko inkoko ubushobozi bwo kuguruka atari kirenga, inkoko naho yo kwitaza ugasanga igarukira ku metero 2, na ya nkona nayo nyene ivuga ati naje ahantu ngarukira ni ku metero 2 gusa. Irashobora kubaho nabi gushika itahuye yuko ifise ubushobozi bwo kuguruka igashika mu kirere cya kure. Haleluya. Rero ubayeho utiyizi, ubayeho utazi ubushobozi ufise, biroroshe kubaho nabi, biroroshe kubaho widoga nk'abandi, biroroshe kubaho ku by'ukuri utotezwa kubera ubushobozi bwawe ntabwuzi. Ndagomba ngo Imana igutahuze icuri. Haleluya. Intambamyi igira kabiri ni zone de confort, kumva yuko umengo ivyo urimwo birakwiye, aho uri warashitse, ivyo ufise birahagije. Ariko iyo ni intambamyi ku by'ukuri, kuko tumaze gushika mu bihe byaho tubona ati byaruzuye, tuza kwisanga twabaye deconnected cyangwa twavuye ku isoko ry'umuco. Uri umuvuga butumwa kare watanguye n'amasengesho menshi kugira ngo Imana igushoboze, ariko kubera usiga uvuga ubutumwa abana bakakubwira ati nukuri waduhezagiye, uza kwisanga bwa bwoba bwahora bugutuma uja kurondera Imana ngo iguhishurire ivyo uvuga bwaraheze. Usiga utambuka nk'umuvuga butumwa akomeye, usiga utambuka nk'umuntu avuga abantu bagahezagirwa, usiga uri umuririmbyi abantu bose bakomera amashi, ariko none warijajaye ntugisenga Imana ngo iguhishurire ivyo ubwira abantu. Ngaho warijajaye wicariye nk'umuntu yashitse, ariko ivyo biza gutuma umuco wawe ugenda uragabanuka. Imana idufashe cyane nitwumve kumengo twarashitse, ariko kandi kumva kumengo twarashitse hari vyinshi vyononekara. Hari igihe dusanga umengo vya bindi twahora dufise nk'imitwaro ubu dutambukira mu nyishu, tukaca twibagira mbega inyishu zavuye hehe, tugasanga twaravuye ku isoko ry'umuco. Amafaranga yaragwiriye, Imana ishimwe, ryasengesho rya uduha ivyo kurya dukwiranye no munsi, usiga uvuga ati iryo sengesho sigi wanje. Amafaranga kubera yagwiriye ni fanta 2000, uvuga ati utunyegeri twava tuntonda ku munwa, atatara kavinyu naho nyene kambiye, ndabona vy'ukuri wapi nta kigenda. Akazi Imana yaguhaye wararonse promotion, position uriko ku kazi, gisigara igikoresho cyo kwiba, gisigara igikoresho cyo gusambanya abo mukorana kugira ngo bashobore gushikira n'ivyo bari barekuriwe n'amategeko. Imana idufashe cyane. Ndagomba ngo kuba warashitse aho womengo vyaruzuye ntiwikwibagize iyo vyavuye. Mu bihe vy'amatora wariyegereza abantu batandukanye ukiri kurarondera amajwi, ngaho baragutoye muri quartier cyangwa ahandi bagutoye, usiga uri gihangange n'abandi bagutora nta numwe akwegera vyoroshe. Ariko nakwibutse yuko manda izohera, mbega uzosubira kubarondera. Uko vyogenda kose ndagomba ngo wururuke wibuke yuko mwijuru hari Imana, kandi ariyo yatumye ubicuru no munsi. Ntuhave wijajana ngo usange watandukanye n'isoko ry'umuco, byose vyoba vyaguhungabaniyeko. Ariko twibuke guca bugufi, nitwasanga umuco wacu uri kuraka, nitwasanga tugeze kuba ivyamamare, ivyo ntibitume twibagira iyo twavuye. Haleluya. Ikindi naco, iyo turi mu byo turimwo, hari igihe dusanga twarambiwe tugacika intege, ivyo bikatubera intambamyi, tugasanga umuco wacu ntabwo uri kurashobora kwaka gushika iyo tegerezwa gushika. Ivyo biratuma naho duherereye tubona kumengo ntaco dufite twokora. Ndagomba ngo duhaguruke tubwire Imana ati ubushobozi washize muri twebwe butangure gukora kandi bugaragare. Naco bitwaye ibihe wowe uri kuracamwo, birashika ukabona dodeye ku muryango wa mbere ukumva ku vy'ukuri uracyugaye, unguruza imbere yaho hariho uwundi muryango, nawe nyene ni wanka kuguruka wunguruze gushika naho ushikira umuryango wawe. Hari ubuzima tutabwirizwa gufata minenegwe. Tuba mu miryango ugasanga umengo mu miryango yacu hariho uburimbi twashingiwe, ugasanga kubera ko usuzumye mu muryango abantu benshi bakwije imyaka 50 mu muryango bariko barapfa, ukacubaho witeze yuko nawe ugira upfe kubera imyaka 50 yakwiye. Abandi nabo ukacusanga kubera ko barabigenzuye barabona yuko uko imyaka nkine iheze hariho ikintu cy'ikibazo gishika mu muryango,
ngaho ugeze ku mwaka ugira gatatu, winjiye mu mwaka ugira kane, uciye wicara urindira ati ku vy'ukuri ku mwaka ugira kane hari ikintu kibi kigira gishike, aho womengo ni manda iheze urindiriye kwihera, cyangwa ukamengo ni igikombe c'isi tuzi kiba mu myaka ine urindiriye ko gishika. Ivyo ukabiraba ukaca wicecekera ukibagira ubushobozi muri wewe. Haleluya. Tubisuzumye tugasanga mu miryango yacu hari intambuko tudashobora gushikira. Muraba mu bakomoka mu muryango wanyu, abubaka neza, mariage zigaragara ni nkehwa. Abubatse nabo baguma bahukana. Nta wiga amashuri ngo ashike kure, nta mugwiza atunga mufise, uwo mufise itunga rya mbere atunze na kabotike, tumwe twitutuzembure. Ivyo byose tukabiraba tukabona ati urugero rwacu nuru. Ariko ndagomba ngo Imana ihagurutse muri twebwe ishavu geranda ndagite gutyo. Haleluya. Dusaba Imana ati ndagomba kurengana hano, ndagomba gukoreshwa ibirenze ivyo mbona, ndagomba ngo nshike ku rundi rugero. Ibi bibazo ndiko ndabona mu muryango bihagarare mu izina rya Yesu Kristo. Ni jewe nawe tubwirizwa kubihagararira kugira ngo intambuko zindi dushobore kuzishikira. Ntiwicare nkaho womengo ntacu ushoboye, ariko umuco wawe burekure wake, uhagararira igihugu, uhagararira umuryango wawe kugira ngo ubuzima bushobore gushika kure. Haleluya. Ndakwinginze ngo ntabuhagarara wibaza ngo vyarashitse. Bwira Imana ati Imana ndagushimira ko mu nyubako rusengero warashoboje gutanga umufuko umwe w'isima, ariko ndumva ko ntarakwiza. Ndagusaba Mana ushoboze bebo batanga imifuko 200, bebo batanga imifuko 100. Haleluya. Naho wowe waratanze imifuko 100 hariho urundi rugero kuko inyubako ntiruzura. Haleluya. Ndagomba ngo Imana tudugirize ubushobozi tutahura ico turi, ariko kandi twibuka yuko byose tubikura hehe? Ku isoko ariyo Mana. Reka umuco wawe wake. Uti ndabigenza gute? Ibi nkikuje byose biranyereka ko atacondi, biranyereka ko atanaho noshika. Ariko uriko urasoma mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 40 uza kubona ubuzima bwa Yosefu. Yosefu wa wundi yagurishwa agatabwa, abiwabo bazi ko yapfuye kandi bamurungika bazi yuko yitwa Karosi. Ari muri Egiputa amaze imyaka 2 mu gasho. Yagiye yisanga umwami Farao yagize indoto nawe nyene ziramucanga aburi nyishu. Ariko mukanya nko gukubita urugohe usomye Bibiliya itubwira ngo Yosefu bamuvunduruye mu gasho, baja kumumwa kugira ngo ashobore guseruka imbere ya Farao atanga inyishu. Haleluya. Birashoboka ko yaramaze n'imyaka 2 atimosha, ariko kubw'ubushobozi bw'Imana, kubw'ububasha Imana yari yabitse muri we, bari butati hariho umuheburayo ari hariya mu gasho, nimuze tuje kumukurayo. Yosefu acavayo atanga inyishu kuri Egiputa, avayo atanga inyishu ku bihugu bikikuja ku karere n'umuryango wabo ugashikirwa. Ndagomba ngo ubwo bushobozi bwawe ubuhagurukane bushobore gukora ico bwategerezwa gukora. Haleluya. Ntiwihebure ivyo wowe uri kuracamwo vyose, ariko mwibuke ikintu Yosefu na Daniel bahurirako. Ntibigeze bavuga ati jewe ndashoboye gusobanura izo ndoto, ariko bavuze bose bati mwijuru hari Imana ishobora kudadanura ivyananiranye, hari Imana ishobora guhishura ibyo byose womengo n'amabanga. Niwagira icyo Imana igukoresheje uzokwibuka guca bugufi ubwira Imana ati ni kubwawe ibi byose biriko biraba. Mu gishingo cyo kuba uri umuntu usaba ubufasha, Imana niyagushoboza ukisanga ugezaho nawe uba imfashanyo ku bandi, ntuza wikubita ku gakaraza ati je ntaserutse ntagishoboka, ariko uzabuka kubwira Imana ati ibi byose ni kubera wewe, niwe washoboje kuba umuco, niwe washoboje kuba inyishu ku bandi. Haleluya. Imirongo twahereje ko muri Daniel igice cya 2 yatweretse ngo Daniel amaze guhabwa ubutegetsi muri Babuloni, yari yibutse babagenzi biwe. Bashaduraka yaciye agenda kubatora, asaba umwami ati ndakwinginze unyemerere bano bagenzi banje baze dukorane kino gikorwa umpaye. Na wewe ufise aho Imana yagushikanye. Ibuka babandi mwahoranye muri kahise, ibuka babandi mwari musangiye imitwaro bariko baragufasha gusenga, ibuka babandi bagufasha muri vya bihe wari mu bihe bitoroshe. Usubire inyuma batore ko Imana yagushikanye mu muco, utambukane nabo kugira ngo nabo bashikirwe n'umuco wawe. Haleluya. Ndagomba ngo dusenge Imana abaririmbyi nibaze, ariko nkuko nabivuze jewe na wowe ntaco turi tudafise Imana.
umuco wacu woba muke cyane cyangwa ukanazima, ariko dufatanye n'isoko ariyo Mana byose bizoshoboka. Ubugingo bwacu buzomurikirwa, dushobore no kumurikira abandi. Isoko rya byose ni ukwizera Yesu Kristo. Turi kumwe naho wokwa turi byo watura gute, naho woshira mu ngiro ivyo wokwimvira byose, ariko ata Kristo ari muri wewe, kuvyukuri byose n'ubusa, wisanga uteretse mu mwijima. Twaba turi kumutarizera umwami Yesu Kristo wova hasi kugira ngo dusenge Imana. Niwe soko ry'umuco, niwe ashobora gutuma ubuzima bwacu bubaho neza, niwe ashobora gutuma bya bindi bimeze nk'ibibazo dushobora kubitangira inyishu, kuko ubushobozi bwiwe buzoba buri muri twebwe. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo ariko abamwakiriye bose baho basha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Imana hezagire no mushiki wacu. Ariko na wewe twaba turi kumwe, ubuzima bwawe urabona buri mu kajagari, ndakwinginze ngo wegere ku isoko ry'umuco. Imana iguhereze urutonde, Imana iguhereze ubushobozi bwo kumurikira abandi. Aha ndiko ndavuga ngo wowe utarizera umwami Yesu Kristo, cyangwa na wewe wahoze uri ku muco ariko wateye intambuko nyinshi uva kuri Kristo, wisanga ugeze mu mwijima, kaze kugira ngo usubire ku isoko, ubuzima bwawe bushobore kumurikira abandi. Tutarasenga ku bw'ishengero twese, ndakwinginze ngo usuzume, mbega uracyafatanye n'umuco? Uracyari ku isoko ry'umuco cyangwa ugeze kure? Ugasanga ugeze kure, wova hasi ugashika hano kugira ngo dusenge Imana. Ntacuri udafise Kristo, ubaho nk'abandi bose, ariko wibagiye wirengagije ikiri muri wewe cyangwa ubushobozi bategerezwa kwakira, usanga ubayeho nabi, usanga wuzuye amaganya, usanga umuryango wawe uri kuragusambukana atacuse wokora. Ariko ngwino ku isoko kugira ngo uhabwe ubushobozi, ushobore kuronka umuco wo kumurikira abandi. Ibisigaye nabyo ndagomba gushengero twese tuve hasi, twumve dufise ishaka ryo kurengana aho turi, twumve dufise ishaka ryo kugira ngo umuco wacu wake. Bijya bimeze nk'ibibazo aho duherereye, Imana idushoboze kuba umuco, Imana idushoboze kubitangira inyishu. Ibisigaye nabyo tuzogarukana abashimwe kuri Kristo, kuko ari we soko ryacu, ari we soko rya byose. Imana ibahezagire. Umurongozi w'ishengero Baraka mfite Leopold ashikana dufashe mu isengesho. Hari umuco ubonerwa muri Yesu Kristo. Icuru urakizi, Satani yoba yarakugize imbata, yoba yarakunyaze. Ndagomba ngo usabe Imana uciye mu majambo umukozi w'Imana amaze kuturongora. Imana ntiyaduhamagaye kuba mu bisanzwe. Fata akanya utangure kwisengera, fata akanya utangure gusengera ubugingo bwawe. Imana irakeneye ko turengana ibyo tuzi. Imana yacu, umukozi w'Imana Paulo yavuze ngo ishobora gukora ibirengeye ibyo twebwe twiyumviye. Hari ibyo uzi ni byiza, mugabe ibyo utazi umenye ko bihari, kandi uri mu muco urashobora kumurikirwa, ukabona aho wohera, ukabona icyo wokora, haba ku bugingo bwawe, haba no ku bugingo bw'abariko barapfa. Imana yo gutuma, Imana yo kurungika. Abenshi ntahe zabo zarahotse, ntibakivuga Kristo, ntibakivuga ico bari. Ndagomba ngo urigire isengesho ryawe muri kino gitondo. Tanga urusenga Imana ukeye wisengera. Urumuco hari umuririmbyi yavuze ngo isi irahita vuba iragenda yiruka. Ubuzima bwacu ni bugufi ntiburamba. Atacu ukoze uzopfa nk'abandi bose. Uzopfa atacu ufashije isi, uzopfa atacu ufashije abari mu mwijima, kandi umuco wari warawuhawe. Usaba Imana ikugirire neza, iguhagurutse. Mana yacu,
turagushimiye igitondo cyiza, turagushimiye ijambo ryawe ry'uno munsi ku ishengero rya Kigobe, iryari rikwiye kuba umutsima uhaza abashonje, iryari rikwiye kuba inyishu ku bibazo, iryari rikwiye guhagurutsa abicaye, iryari rikwiye kuba irisubiza abantu mu mwanya wabo. Ndasengeye iri jambo ngo rihumure amaso y'abagororotsi. Harabu Satani yicaritse kandi tubazi mu bunyarutsi. Ndasabye ijuru ngo ryongere guhagurutsa abagororotsi. Isi yose yuzuye umwijima, ariko hari umuco, kandi uwo muco waje mu isi ni wewe Yesu Kristo. Kuba uri muri twebwe ntibigomba ko tumera nk'agatoroshi, ariko turagomba kuba umuco umurikira abantu bose bakabona ico turi, kandi bakagira ico tubamariye mu buryo bw'impemu. Mana, ndasabiye inkomezi ziva mu ijuru, ishengero ryawe ryumvise iri jambo, umuntu wese rimukuraho yarageze, rimuteza intambuko, rimushikana imbere, rimumenyesha icari n'icategerezwa gukora. Ndasengeye n'ababene data bapfukamye mu izina rya Yesu Kristo. Urazi imvo, urazi impamvu ico bahaye bakubwira, dufatikanije nabo kukikwereka ngo batabare abo umwansi ashobora kuba yaraboheye ahantu, ashobora kuba yarihebuje, ashobora kuba yarakoresheje n'ivyo nabo nyene batemera. Mu izina rya Yesu baha amahoro, baha umunezero, bahagurutse bagenda ari umuco, kuko arico waremeye abizeye izina ryawe. Ubashoze Mana, turabatuye ku insinzi, tubakuye ku imivumo yose kubw'amaraso ya Kristo, ngo bakure ko ibyabateye ubwoba, ibyatumye bihebura. Mana, wongere ubahagurutse, bumve ko Imana mu Mana yacu akiri iciziro. Ishimwe n'icubahiro bibe ku gusenga kwacu. Tabara no muri twebwe abo umwansi yoba yarazigirije akazengereza, aciye mu ngwara, aciye mu magara make, ububasha bw'ingwara turabuhenuye mu izina rya Yesu. Abantu bawe ko bakumvirije kandi bagaguha ikibanza, tabara nibi navyo umwansi ashobora kuba yarazanye nk'ibihome. Abana b'Imana batabaruke, abana b'Imana bakire, abana b'Imana bumva gutabarwa kuvuye mu ijuru. Abo turi kumwe nabo tutari kumwe bumva ijambo ryawe, bizere ijambo ryawe, ubatabare mwanya. Si impamvu yawe yo kugira ngo abantu baba barushe, waje ngo abantu baronke ubugingo kandi baburonke busagutse, baronke inguvu, baronke inkomezi. Turatuye inkomezi kuri buri muntu wese ari hano n'abari hirya no hino tutamenye, yamara bizera izina ryawe, batabarane natwe. Uzobukoze ishimwe n'icubahiro bigwawe ubu n'ibihe bitazoshira ku bwa Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Kumera amashi menshi Imana mutabazi.